neza mu rukino rw'ibanze bakuramo novuga ibitsindo 3 kuri kimwe. Ibitsindo 3 kuri kimwe by'ukuri bivuze yuko uba wagaragaje ubushobozi budasanzwe kuri ekipe wewe wasohotse ugenda gukina usanga iwabo novuga uyo mu adversaire ni score intamba mu rugamba zitagikunze kugira kuko ngaha anye tworaba n'iryari twagiye kunavuga gukina hanze novuga yo muhira tugatsinda ibitsindo 3 kuri kimwe ni match nke ni za match zo tutabona kwa Etienne za Namibia twakine Dar es Salaam izi match ni nka match nke rero turavuga ati voilà iyi ni quality dasanzwe kubona novuga dufise equipe nk'iyi ishobora guhagara imbere y'izina nka Côte d'Ivoire nivyo nabigeme muga izina ry'umupira izina ry'igihugu n'igihugu cy'umupira Côte d'Ivoire turavuga ati aha anye twokwemeza yuko ino equipe yateguwe koko kandi atari gihamana kuko kuronga itsindo cambere 2-3 ntabwo novuga ari score ikugwa ko gutyo nyene ni score iza novuga wateguye wateguye ariko kandi ukacugaragaza yuko iyo equipe cyangwa mu adversaire umusumbya koko urumva turagira icizere rero ngaho onye ahubwo ati ese equipe yo guma itegurwa nk'uku nyene muri no misi 2 novuga yo gutegura urukino rwa novuga rwo gusubiriza by'ukuri aha anye turabona yuko qualification y'ituri ikurikira yego iboneka kabisa donc ibice birenga 60 by'ukuri canke nka 60 ariko 50 byo byararenga by'amahiye ariko igitangaje kiki ntituzi ibintu byabereye muri Côte d'Ivoire ejo jewe nawe kugeza n'ubu ubonye twovyibaza biraducanga kuko uyu n'umupira w'amaguru kiki football aho nyene yaronse ugusumbya abagusumba iyi ni remontada urabona ino remontada yama iba ku migwi bwa mbere na mbere si ibintu byama ni ibintu biboneka ni nkewa ni ibintu biboneka gake kaba ugasanga birabonetse nka rimwe menovuga mu myaka 2 cyangwa 3 ariko bwa kabiri nabwo ni ibintu biba ku migwi ibifitiye novuga iki experience bifitiye uburambe turuka za remontada za Liverpool ba remonta novuga score ya Barcelona yatsinze za Arsenal Roma zande ariko biragoye kumva equipe novuga y'umugwiserukira gihu Burundi bayiremonta nkuku Roma ariko kandi na Côte d'Ivoire wayitsindiye muhira 3-1 yes ikibuga ni ca kindi nyene abakinyi ni babandi nyene motivation uko biri kose iza kuba ari kwa kundi nyene staff technique nijya nyene umumenyereza ntibamuhinduye yahindutse ni gute equipe yo kizi ikakuva inyuma kimwe 2-3 gushika kuri 3 ama score kacirangira ari 3 kubusa wowe ukabura na kimwe yumviye ku rukino rw'ibanze watsinze 3 ivyo bintu nibitahuritse kiretse kumbure bonyene babidusiguriye batubwiye ati burya rero nuko mwe mutabimenye twashikiwe n'iki kibazo warabakinyi kanaka twari nomvuga ngendegwa ko mu rukino rw'ibanze twari dufise mu rukino rwo gusubiriza tutari dufise baciye bakikwa n'amagara kumbure ariko kandi hari muri staff technique hari kutumvikana kanaka kwibonekeje mbere y'urukino canke muri vestiaire habaye ingorane mweni toute façon hategeza kuba hari kibazo kanaka cyo cyari garagaje sino muri eta iri normal iyi score inye iragoye gutahura kiki yego kabisa iragoye gutahura avike mugabo kandi muri ivyo ngorane nakunda ndadondagura zishobora kwibonekeza zikajustifya ino score ni hahandi nyene natanguye mvuga ati izi ni match tutagirirwa amahigwe yo kuraba turi benshi tukavyibonera tukabona ati mbega urukino ruriko rugenda gute kuva ku minota 10 kuva ku minota wa mbere gushika ku minota wa 15
match ifise iyihe sura kuva ku munota 15 gushika ku munota 30 ni igiki kiriko donc temps fort za Côte d'Ivoire ni ku minota ingahe gushika ku minota temps fort zacu z'intamba mu rugamba byabonetse rya gute ibintu nk'ivyo ariko ibi byose twebwe turafise novuga iyo ngorane yo kutakurikiranye novuga ururukino cyane cyane ururukino sino mu rukino rw'ibanze gogo kuri iriya skoro nankeka baratwemeje yuko ari equipe iri capable ariko ino match yo ku munsi wejo hoba habuze iki ingorane n'izahe zabaye n'izi uno munsi Alonso dushobora kumva kuko tutabibonye ashobora kutubwira ati nageze ingorane izi ariko ingorane zose wogira burya uri umumenyereza uragira plan A na plan B minashoje na plan C ikabaho avuga ati mu gihe ntazo bamfise izi ni match za knockout ibitsindo bitatu ni kuvuga wo ziganyije bibiri umuntu aza agatsinda ibitsindo bitatu kubusa wewe wamutsinze bitatu kimwe kuri match imwe za ukabura igitsindo kimwe basi tuvuge tuti babigomboye habaye nimba ari ama prolongation n'amatirobi ntavyo tuzi twavuga ati okay bananiwe byagenze uku ariko arabiromose byose nkarakimushizemo uno munsi Alonso ico kintu cerekana isura iyihe muri football yo mu Burundi kirerekana isura cerekana nuko byukuri muri football yo mu Burundi nta objectif d'office turacari muri bya bindi byo kuparticipa kugira ngo duparticipe nyene bya bindi byo gukina kugira dukine nyene sino akakara kajyo keza urabona birerekana biragaragaza isura yuko byukuri hari intambwe ndende cyane gose igihari imbere yacu kugira ngo doshike novuga aho ibindi bihugu biriko birashika kugeza no munsi kuko byukuri ico nemeza cyo hano mu Burundi hane wacu umupira urahari tanazozo ziruzuye nikimenya araba muri football yacu turaramurana novuga amashampiyona menshi kandi ugasanga byukuri ayo mashampiyona ariko akomezwa na herema novuga zo mu Burundi ariko vraiment uravye mu migwi yacu serukira gihugu imigwi yacu serukira gihugu yaba mu bagabo yaba mu bigeme ariko umwe basi mu bigeme ariko abigeme nibwo bariko barakora ibi byose tuzi neza yuko donc ivyo donc ama uburyo babashiramwo canke uburyo navuga batunganywa buracari nyuma cyane gose par rapport y'abagabo inguvu bashiramo novuga mu bigeme ziracari nke cyane gose novuga par rapport y'abagabo ariko kandi ibi byose biratugaragariza yuko byukuri hano mu Burundi dukina umupira w'amaguru buri muntu wese agaragaze tara yiwe ariko aviza kure niko novuga aviza kure afise objectif novuga zo gushika kure ku ruhande rwiwe sino mu migwi yacu serukira gihugu hari ingorane zitasanzwe kiki ibi nibigaragaza Alonso turi ngaho nyene ikibazo ntikishobora kubura kuko urinze ubona ibintu nk'ivyo novuga yuko federation iragerageza kuvuga ati iratanze umwanya uburyo abamenyereza mbega umumenyereza w'ababigeme batanu imyaka 17 asanzwe ari umumenyereza wa U17 gusa canke yo bamenyereza abandi ino equipe yatwawe na Daniel uyu ntasanzwe ari wa U20 wa U20 arimo ari kumenga si coach principal si Mutombora Mutombora ari muri senior ariko Daniel asanzwe ari muri U20 na U17 ariko uno munsi turavye kuri ico kintu umumenyereza kuko ngaha hari ibintu dukora ukavuga ati uyu arafise iyo tuyite experience parce que afise licence A sivyo afise licence A burya ntafise umugwara Colombe uko bikosera
umenga sinzi ariko yaranawukinyemwo vyumvikana yuko uyo arafise novuga yuko uburenganzira bwo kwantrena equipe iyo ari nationale canke ari equipe yo ngaha mu gihugu nyene arafise licence A. Rero vyumvikana mbega uno munsi umumenyereza bashobora guha izo generation zibiri ariko akerekana umusaruro nk'uyu adashoboye kujera iyi match kuko je siniko ndita bariko batwumva siniko ndita ku ngwana yoba yashikiyo nazo parce que je ntazonzi urumva mu gihe nozimenya niho noziduge nkavuga ati vyagenze kunuku nuko hari ushaka kuvuga ati none kutabizi ubivugira iki ndabivuga ko je mvuga ivyo nabonye je mvuga sur le score mfise ngaha mbona urumva ibisigaye vyabaye ntavyo nkeneje atambwiye ati la gestion yaranane canke ibi nibi ariko no munsi umuntu bahaye moins de 17 et moins de 20 ans niba ntihenza yari wayifise gute ashobora kutajera imatch nkiyi uwo muntu la confiance yosura kugaruka gute kugira bamuha abo bigeme abandanye nabo no munsi turabe muri federation quand même twe duca gutera imbere erega kiki hariho vision ibihari kiki ingorane rero za ngorane nakubwira yuko zisanzwe zihari mu giserukira gihugu umuntu yameho ziri kwinshi kiki kandi ziravye novuga uburyo zigwiriye canke ziri kwinshi zirafecta novuga aya maskoro yose none kiki mu migwi serukira gihugu yose d'office ama kategori yose uretse mu mugwi serukira gihugu mukuru w'abagabo senior aho ufise ari wonyene ufise umumenyereza afise contrat afise amasezerano azwi mbwira uyundi mu guserukira gihugu muri aya makategori yose asigaye tuzi ngo naka arafise amasezerano Mutombora ntiyatwaye equipe nationale muri Mali yaba yigemeje bundi ariko yayitwara avuye muri Interstar sivyo vyitwa ko ari kiraka giyeko none umuntu agiye ku kiraka kiki wewe nyene nawo ukora ibiraka urazi nyene ibiraka bikora wewe ikiraka kigiye ko uravuga ati je ni tashi bampa reka ngende nkori tashi biheze nigarukira mu byanje aho ufise amasezerano ikiraka giheze barasubira kugukurikirana kandi ntibasubira kuguhamagara gisubiye kandi kubwawe nta importance rero ihari bariko baraha aya mageneration y'umunsi giki je navuze tufise ikibazo kimwe twebwe dufise talent umupira w'amaguru abana b'igihugu by'ukuri barawumva ariko organisation donc organisation muri iyo organisation hategereza kuba hama objectif nk'umumenyi imba ari umumenyereza Mutombora muhaye novuga equipe kanaka mutegereza novuga kumuha cahier de charge ati muri iki kiringo tugushize nga ihangiro ryawe aho dushaka yuko ushikana no equipe naha mu gihe atujuje novuga iyo cahier de charge yiwe cyangwa atujuje novuga ibisabwa baraheza bakaza bakamuevoriwa bavuga ati muri ya ma point twari twadondaguye tuzoshika ko ivyo wowe waragerageje n'ivyahe ugejeje he bakaraba bakigira hamwe nimba basubira kandi kubandanya gukorana canke nimba umusaruro canke ivyo bumvikanye bitabasatisfeza hama bagahindura umumenyereza niko vyategereza kugenda mu bindi bihugu byose nuko bimeze iwacu niho tuvuga ari novuga ivyo bintu byo kuvuga ati equipe nationale kanaka iri ngaho onye hageze novuga ama competition kanaka niho tuca twiyumvira umumenyereza uwo ari we wese erega ashobora gutegura abana uno munsi ni Mutombora yatwaye equipe hari ariko mu bukurikira ashobora kuzoba atari we donc nuwo biyumvira dufasha abana hariho competition zo kwitabira turabe uko twoshobora ku none ubona ngaho twoshika kugira kabisa wowe uzoza ubaka ivyi wawe ama ubemwe ama wondaze yubake gutyo nyene shanti zoguma imeze gutyo nyene nta motivation birimo jewe nje nzoza ndabaho washikanye mvuga ati kariya kadare ndabona kameze kuntu karahengamye reka jewe kubwanje ndagasambuye reka shinga kiwanje ati aya matafari nayabukeye jewe nshaka aya Gitega canke nshaka yahe bomora jewe nubaka ivyiwa nuko bizoguma bimeze gucyonye mu gihe cyose tutazokwiha
ama objectif amahangiro mu byacu n'ikindi kintu kibabaje on attend toujours les mêmes noms voilà kubera iki ayo mazina gumagaruka eske nta bandi bakoca bahari bashoboye kuko uno munsi anonso ntiwombwira le coach Daniel arerekanye ubushobozi bw'iwiwe parce que uno munsi yarakwiye kuza kudusigurira sivyo agasigurira igihugu muri federation akavuga ati no qu'est-ce qui s'est passé kugira ngo utsindwe bitatu ro watsinze bitatu uzombwire yuko hari ikintu kizokwipasa ngaha no ivyo bini ibintu bitumvikana oya ntituri ngaha uzombwire yuko kini gihugu hari inkurikizi y'ibibi nta tuzoshobora kumwumva kandi nimba ari ane prochaine canke n'izindi pourtant nk'ubu n'uburyo bw'igihugu wawe ko bwanje wawe ko buronone yes yateze gutanga raporo ukoranda konti ko ati je vyagenze ukubera ibi nibi le condition ari ndimo nizi desiri yuko iyo urenganye no vuga kiratura urengana muri izi nkino mwenizi harakarusho igihugu cunguka erega ariko kandi kuri kote zose yaba ku buryo yaba no vuga kuri no vuga ku kuma eshero ahantu no vuga bagenda bagushira ibibanza ugenda wunguka rumva nk'ubunye sinkubesheke kiyo twakuramo Cote d'Ivoire aha ndazi ibinyamakuru byose byo muri Afrika cyari kwandika ino nkuru ati kino gihugu bano bigeme b'abarundi badashika imyaka 17 akuyemo Cote d'Ivoire bo bari kubavuga bibi vyabo ku ruhande rwa Cote d'Ivoire natuvuga byiza ejo bundi twakinye na Burkina Faso inkino zibiri rumwe badutsinda kimwe kubusa urukino rw'ibanze urundi badutsinze bingahe badutsinze bine byari bingahe bine kuri kimwe imagine yumvire iki wewe urukino rw'ibanze uratenye bagutsinze kimwe ikibuga ni ca kindi noneho nuwo mu adversaire mwahuriye ahantu ntiwagiye iwabo ni hahandi nyene terenetre bagutsinze kimwe mu rukino rw'ibanze ariko ubwo gusubiriza bine kuri bine wa mu adversaire nyene no mupira wacu none tugerageze muri FFB iyo izo nkino ziba zihari hariho aburongozi buhari icarikaho bakoca ubahe l'objectif dufise mufise mushaka kugenderako hano hatabaho no vuga l'essentiel de participer il faut yuko muri FFB habaho rigueur habaho no vuga ugukurikirana ibintu abamenyereza barahari twaronse umenyereza w'abakuze wa senior muri mu ntamba aduha des promesses turazindiriye sivyo mbega uno munsi abakobwa bahari eske n'igisata kititaweho ariko nene umumenyereza dufise n'uyu kandi turamwizeye iyo atsinzwe c'est vrai gutsindwa birabaho nta mukuru adatsindwa ariko laba makundisha ati adusigurire neza vyakugendeye gute habaye iki kugira ngo ikintu nk'icyo kibe mu bindi bihugu babisigura mu nama yes mu nama nshinga amateka dusigurire kuko aba ari uburyo bw'igihugu buragenda igihugu najye uburyo ubugiye ku rugamba kugira ngo udefende izina ry'igihugu idarapo ry'igihugu riri hajyanye uvuga uti expliquez-nous ingene mwashoboye staff technique niwacu mengo ni ibintu bisanzwe kugenda ugatsindwa turakwiye kubivamo bakaba bafite des comptes à rendre y'ikintu cabaye ukaragira n'ubwoba bantumye ibi je dois faire ça soigneusement hamwe mvuga nti vyarashise ndatsindwa kubera izi conditions ati narabasavye ibi ntibabindonke voilà rero resultat tu peux expliquer yuko utsinze bitatu kuri kimwe equipe usanze wabo bica bisigwa kwa yisumbije ikigaruka igutsinde bitatu kubusa gusumbya wewe igitsinze bitatu kubusa c'est une honte kabisa nuko rero oya abakunzi bacu nabo baragira ico bashikirije bavuga kuri no match y'intamba mu rugamba zabadashika myaka 17 zagiye gutakariza hariya muri Cote d'Ivoire Praveni yabo batwandikire yego vraiment mutubwire umwana wiwanyu kuri YouTube tugenda kudusoma ubutumwa tugira ikintu mukivuze mukivuze kubona umugwi utsinda bitatu kuri kimwe habuke gusubiza icyo tsindwa bitatu kubusa c'est une honte kabisa ni subwa mbere dutsinzwe subwa mbere dutsindwa ariko
urabizi neza yuko chaque fois iyo habaye ikintu nk'iki iyo habaye novuga situation nk'eniyi ntitureka kuvuga twe turavuga kuko ntawe ndiko ndavugira ntawe ndiko ndanka ariko umumenyereza Daniel mbere ko aranyumviriza canke abasanzwe arabagenzi we canke iki ariko n'ikintu ivyo vy'amaranga mutima tubishira pembeni kuko uno munsi uvuga uti vyakugendeye gute kugira ngo ivyo byose bishike mbega uno munsi abasanzwe bari mu burongozi bwa FFB nikihe kintu kizotuma basura kugira confiance coach Daniel muri izi conditions vyabaye gucyanya no il faut montrer il faut kwereka n'abakunzi umupira w'amaguru yuko uyu vyamunaniye kunanirwa barananirwa bagatsindwa Etienne baratsindwa Mutombora aratsindwa ariko hariyo tuvuga ati ego les conditions ya kinyemwo yari yatsinzwe uku bigenda uku ariko no watsinze 3-1 ni nkuko wovuga yuko dugiye gukina muri Côte d'Ivoire match ya azorita ki 20 ya Côte d'Ivoire dutsinze 3-1 match tugatsinda 3-0 azorero 20 rero vyumvikana aho ni kintu kitahuritse wamusanze muhira umutsindiye muhira kandi bya bisa ko ariwe yakira umva ne muhira arasubiye kandi aciye gutsinda ya kabisa nuko rero umva yuko impingira cari ndende kucerekeye imigiseruka y'ibihugu ingene hashyirwamo inguvu hari byinshi bikwiye gukosorwa kugira ngo twebwe abakunzi b'inkino dushobore kumenya tuti ibi inye bimeze gute bigeze hehe tumenye aho tugeze niba byari bya bindi bya l'essentiel de participer ivyo hageze ko tubivamwo hageze ko tubivamwo nimba bidashobotse hakundi bamenye ingene batunganya ibintu n'abakoca pana ngo le même no ego n'umwigeme n'ikintu ciza cyane gose kuba dufite umwigeme afite licence A c'est un honneur ku gihugu ariko nawene arabasi baze bariyumvira kuri ayo mahera y'igihugu ayo mafaranga y'igihugu iki ano mafaranga y'igihugu abafise byinshi cyane gose yokora bindi novuga byotuma igihugu gitera intambwe gitera imbere ariko wewe uraronsa ko karyo uraronsa iryo bako ryo guserukira igihugu urafashe indege uri muri staff technique uri umukinyi canke sinzi ugiye kugira imisi ngaho uri muri mission ijya ni mission y'igihugu ariko uragaragaje ubwiza bwawe ikazi kawe urakagaragaje neza hama hagera kugasozera byakunanira ibintu byose bikaca biba amazi kabita mu mazi byapfiriye he habaye iki kugira ngo ivyo vyose bibe mano wocujohererwa iyo séjour gusa iyo konta akavuga ati jewe vyangendeye gutya wewe wogyohererwa iyo séjour gusa y'imisi ngahe hari anye amayo freedom ugashira mu mufuko hama ukacugaruka wambaye ibendera ry'igihugu ngo mvuye guserukira igihugu birago ivyo bintu nivyumvikana tuzoguma muri ivyo gushika ryari turagushyamo buseye nubwo ego lo niveau turiko iri hasi ariko kameme niyo tuba turiko tugerageze kuyegeza imbere ariko para kuko dusubira inyuma oya kameme oya nuko rero numugwi wabigeme batarenza imyaka 17 bariko bakina inkino zo kuronditwa mu gikombe cy'isi yose ariko vyarangiye bazinze utwabo bava Côte d'Ivoire birababaje batsinzwe 3-0 bari batsinze mu kirwa ibanze ibitsindo 3-1 mu nyuma baraza ejo ku munsi wejo batsindwa 3-0 babarasezerewe match rero mu nkino zibiri zose urumva ko dutsinzwe 4 kuri bitatu bine kuri bitatu byinjiye mu rukino rugira kabiri nuko n'ibintu kabisubura yuko ari ibintu bibabaje atari ibintu byiza na gato ni nka kwa kundi kiki sinzi ko n'ubu bigihari ugasanga nko muri kaminuza y'u Burundi muri abiga doctora urabona ko ari imyaka ine usanga urize mu wa mbere medicine mpito urize mu wa mbere mu wa kabiri urashika mu wa gatandatu hari itege rica rivuga ati udubuye mu wa gatandatu cyo usubira mu wa mbere oya basi tuvuge iyo umwana mu gice ca mbere yabaye uwa mbere iyo ca kabiri akacaba uwa 20 haba hari ikibazo uretse ngaha ntiyabaye wa 20 gusa ngaha yabaye wa 40 urumva ico kibazo bakirabira kubigisha
bakirabira ku mibereho y'uwo mwana no ku bavyeyi ku bavyeyi bati hari ikintu coba caramupertide kugira ngo iyo niveau igabanuke. Nivyo rero dukeneye tusigurire, ariko sino ku mwana biragoye yuko uwo mwana abari wari bafise ikibazo. Hari kalite kanaka, hari ubwenge kanaka yarakweretse yuko afise. Tumye asubira inyuma. Nakidusigurire rero navuze. Nadusigurire icyabaye kugira ngo twankese ibitsindo bitatu kubusa. Ku bantu twatsinze bitatu. Kandi twemeranye yuko kiki ingorane atari kubakinyi. Twemeranye yuko ingorane atari he kubakinyi. Ingorane si kubakinyi. Nuko reka duce Alonso kuvyo tuvuze imbere ko tujya kuyandi makuru. Bamwe kuvyo bagiye barandika kuri YouTube batubwira kuri ano makuru tubahaye yuko umuguseruka gihugu w'abatarenze baka 17 bitashoboye yuko bashobora kuba babandanya. Hariya Havyarimana Tony Blaise Ziremati uko bigaragara kuri Nationale Feminine U17 bisa nuko match yagurishijwe kuko mu bigeme biragoye kubona equipe remonte mu gihe urukino rw'ibanze iba yaratsinzwe football femine ukurusha abakurusha. Twama twabibonye kiki muri no championnat bigeme ngaha anye yuno mwaka urabona PVP buye itsinda n'urukino na rumwe kubera iki bari febre ukurusha batagitangaza kiraba ngo PVP buyenzi itsinde buja kwinsi no mwaka cyangwa itsinde equipe yariyo yose. Icambo cyuno ni witwa Havyarimana Tony Blaise. Football yabigeme niratera imbere ku buryo bwaho aya maremontada nkaya bagutyoya kabisa. Peut-être ku mugabane w'Uburayi ariko ngahi muri Afrika equipe wayitsinze bitatu kimwe seke urayisumba. Yego. Seke urayisumbya umupira urayisumbya nivo. Ari Thierry irakoze ngo bishoka ko baba babetinze. Oya ni babetinze. Etienne Kavakure. Awizi kiki none ko cyuvuga ngo ya ni babetinze. Ziniba Etienne Kavakure Alonso na Kiki ndabaramukije dako. Ico novuga kuri iyo match nuko biboneka ko habaye ukwijajara ngo baratsinze ntibatahure mbe adversaire yakiriye gute kuba yaratsinzwe vraiment kocha yarasamaye yatuma zibira. Tuni cyubiro ciwiwe. Voilà, par exemple. Ngeyo kabisa. Abona bagiye baratanga ivyo twagiye turavugwa nuko ni ikintu ubona yuko kitari ciza na gato. Kiki kwari débat nibwo twokwakira telefone zibiri babikwiye. Mwumva icyo twavuze ntihagira umuntu atubwira ivya Real Madrid mwabantu ntiturabishikako. Tugiye dutanga umurongo abantu batatu. Mutubwire kuri uwo mwihwezo turiko turavuga ingene umuguse w'igwa wabigeme batanywa ka 17 batsinze rukino rw'ibanze ibitsindo bitatu kuri kimwe match ro tubatsinda baca batsindwa bitatu kubusa uko mwe mwoba muvyumva gute twavuze twebinga ndayibasabye ko twumviriza ntimutubwire ivya Real Madrid canke iki tubabwiye kuri iki kintu tubabwiko turavuga akiri yo wa mbere. Allo Allo. Allo. Oui, namahoro. Allo. Munywanya ciyagiye naye kumbaga telefone karamugoye. Uyundi munyarutse kugira ngo tugende mu makuru yandi tubafitiye dukoresha umwanya neza. Allo. Oui, namahoro. Mahoro twashimye. Tuyaga nande? Claude Mukanyosha. Claude Mukanyosha. Wumvise ivyo twako turavuga Claude? Yego, yekimbiro canje. Yero montada sinemera kwibaho kweri nibemera umugwi waragurishije. Waragurishije? Yego. Ivyumvikana kuko naboro. Murakoze. Urakoze cyane gose. Nuko urumva ko avuze ati ntivyumvikana iri montada si ikintu cyumvikana mwihwezo w'ibintu. Allo. Allo. Oui, namahoro. Mahoro. Tuyaga nande? Amerike. Na Mertus. Ego. Uri he? Buyenzi. Ariko ngirije kibazo bijanye n'umupira. Murabe kweri uwo mukoca kweri murabo masubira ko mu mahanura mu Imana rotiki. Ego yakoze ibintu atari byo kweri. Urakoze kubibazo yawe Mertus. Kiki ikindi kintu kibabaje ni cyaha nuko ibi bintu biba ntihagire reaction nimwe kiba kamizwe n'ingoma ugasanga nta reaction nejo bigasubira urumva
Allo? Alo, Oui, namahoro. mahoro. Tuyaga nande? Icyaro yizi. Aherereye? Hehe. Aha Matyazo. Mutyazo. Matyazo. Ego. Wumva icyo turavuga wewe kubgawe ubibona gute gutsindwa gutyo? Cyane kuri abarundi bababaje. Babaje. Neza urukino rwa mbere warutsinze ufite ibitsindo bitatu. Hanyuma bakagutsinda bindi bitatu ku busa. Bashize n'ishyigikiwe yavuze ko barukurishije. Kubgawe naho ubona ko ari iki? Ni ukuri ntibishoboka ibyo ntibikunda. Nyamukuru bari kuzibira cyangwa bari kumatsindwa kimwe. Cyangwa hagatsindwa bibiri. Hanyuma bagaca batamuri kurongara. Rero byagenze kurumva no kubisuzuma cyangwa yuko bitagutse. Urakoze cyane gose kuri umwihezo wawe. Uyundi umwe yihuta kugira ngo tuce tubandanya kuyandi makuru ariko urumva yuko Alonso bose bavuga ati si ibintu byumvikana. Ntibiri logique namba. Allo? Allo. Oui, namahoro. Sawa. Tuyaga nande? Usari mekanyosha. Dua kwijambo. Tugomba kasa kabisa sala bige match. Ati uti? Yego ni gutsinda gusa kandi kambira cyitse bikatuko kurishima. Kubgawe ntivyumvikana kabisa. Cyane byumvikana kasa sala match yagurishije. Urakoze cyane gose. Bo kiki dutire conclusion. Kugira ngo dusozere tuve kuri no nkuru. Bo mu mupira w'amaguru nta kintu na kimwe donc nta kintu na kimwe kitaba. Kirashoboka ari byose birashoboka. Kuko umupira w'amaguru n'umupira w'amaguru ni football. Ariko en particulier uno mupira w'amaguru turiko turavuga n'umupira w'amaguru w'abigeme. Ari nayo mpamvu twafashe umwanya munini tutira ino attention. Sino kubagabo kiki bino bintu yo byaba kubagabo nka Côte d'Ivoire novuga yatsinda equipe nkuru novuga y'abagabo ya Côte d'Ivoire gatsinda ino senior yacu intamba mu Rugamba ikaremonta score nk'ukunye. Ko biri kose ntabwo novuga two bari twenyine bo bagize remontada mwene iyi urumva kandi uravye igihagaro ca Côte d'Ivoire mu bagabo ni nkuko natwe kubatsinda ibitsindo bitatu kimwe kiki mu rukino rw'ibanze na mayigwe menshi yo bahari yo gutsinda urukino rw'ibanze Côte d'Ivoire bitatu kimwe hama nayo nguheze ngo idutsinde bitatu kubusa kudutsinda bitatu kubusa by'ukuri ikadutsinda bitatu kubusa birumvikana equipe ndiko mvuga mu bagabo banyumve neza mu bagabo turavye football y'abagabo ahigeze ubu yiwacu no muri Côte d'Ivoire sivyo ni nkuko kubatsinda bitatu kimwe mu rukino novuga nk'urugo bitwa yuko ari rw'ibanze cyo tugora natwe ariko muri no football y'abigeme kiki hano muri Afrika tuzi imigwi novuga ihagaze neza muri football y'abigeme turazi za South Africa sivyo bafite champion ikomeye turazi za RDC twoyishiramo meme turazi za Tanzania abigeme bacu baba meyere baja muri Tanzania bo urumva n'ahandi hatandukanye ariko kiki aho twagarutse tuhagarara umwanya munini turagira amakenga kuri no match amakenga yose twayasurevye nuko mu bigeme muri mu nkino zibiri novuga twahora dukina nkuko unye nuko ribaye irya mbere kumbure nitwagiye kugira maresheshe menshi cyane gose ariko ni nkewa cyane gose ngira ngo nibwo tworonka indi match twosanga ari nkimwe canke zinga nuko habaye iki kintu cyuko twatsinze bitatu kimwe bakadutsi bwo gusubira bakadutsinda bitatu kubusa je nibaza yuko aha anye memoire yanje nimbiri imeze neza naho ndavyibuka vuba cyane kuko twa participa novuga imigwi yacu yagenda nko mu Buganda gukina za Sekafa bakitabira novuga izi eliminatoire ejo bundi baragiye ariko
hafi naho twibuka kiki ekipe yacu serukira igihugu y'abigeme yatsinze 3-1 mu rukino rw'ibanze hama barayimere monte ari naho rero twagize amakenga abantu batutahure batwumve neza mu mupira w'amaguru kira kintu cyose kirashoboka kirashoboka mu mupira w'amaguru na cyane w'abagabo niho tubona no vuga uri kurevoriwa cyane gose y'abantu vuga i Burayi no ngaha muri Afrika ariko hano muri Afrika mu mupira w'amaguru w'abigeme cyane badashikana atari abasenyoro badashikana imyaka 17 kiki kuko abana bakinyi usanga bakini mu vyicaro bito bya kabiri uraza kubona n'ikimenyamenya muri no ekipe yacu twatwaye harimo abatari bake bakina mu vyicaro bya kabiri muri ekipe y'abeza iziza sinzi za ekipe nyinshi urumva ariko mu migwise yagihugu y'abigeme badashikana imyaka 17 gutsinda 3-1 bisigura yuko iyo ekipe ibitara ni virage donc nta gwego gwizi birashikako urumva mikachize ikakuremo ikagutsinda 3 kubusa mu rukino rwo gusubiriza seke hari ikibazo kitari technique urumva hari ikibazo kitari technique nico gituma rero twagarutse kuri iki kintu nibwo basi byari kuba mbasi mu bakuze mu bakuze twokwibaza ati mbega champion yabo y'abakuze imeze gute twacha twikompara niyo ngaha sivyo twacha twikompara mugakiki hano aho tugeze mu bamwedo 17 nitwogenda gukompara ama champion yo mu byicaro bya kabiri kiki urazi wewe nyene yuko mu byicaro bya kabiri umwana abafise soit abafise talent cyangwa abariko arikomeza abariko arirondeza nuko reka Alonso nta kuri tuvyakira uko Joseph Kizerobati mu Gasenyi kara president turi kumwe gatagata ntama abo bigeme nibabazanire Diego Simeone niwe nabonye ashobora kuzibira rukiro gose agashika muno muri za penalty Andre Goragoza ati kibazo dufise muri national yacu bagiye half time muri vestiaire baba bagiye gukora iki atari kubabesha abakinyi bagaca bahindura system Vilpier Senzeri Davati bonjour karibu kikina Alonso turi kumwe gatagata ntama uyu we kwavuga kuvyerekeye vya Real Madrid abarundi ni mwihangane bizakunda ubutaha turabakunda cyane uyu ndi baze ko ari mu ngaha mu Rwanda twizera Imana Jean Pierre irakoze Thierry nukuri kuko ntivyumvikana nuko reka ni yari ivyo ariko twongera rero tubandanya n'amakuru dukwakwanya yari inkuru twobwe kuko idatahuritse